kandi kira noneho sije bakengurukira n'umukama akengurukira abo bose bagaragaje umutima koko gukunda inkuru nziza, bagakunda koko umuvyeyi wacu Bikira Mariya, bakava bakemera bakarengera bimwe byo kuguma mu bisabisho gusa, ibishobisho by'indirimbo no kuryoherwa n'ivy'Imana, ariko baragira bati dukorane n'umukama. Kujya Yezu yashimye no gutora abo bakorana kandi ushobora kuvyikorera byose wenyene, ariko agatora bigishwa, agatora n'abatumwa kugira ngo abasangize kuri ico gikorwa. Abo bantu bose rero nagira ntibitabiriye ico gikorwa mu buryo bwinshi, mu mpande nyinshi. Hari abitabiriye mu vy'integuro, hari abitabiriye mu kurondera ibikoresho, hari abitabiriye mu gutanga ibikoresho, hari abitabiriye mu gutunganya aho vyakorewe, hari abitabiriye mu gutanga koko bagatanga iki canke kiriya kugira ngo kije mu musaruro wa Mariaton. Hariho abatanze igisabisho, hariho n'abagwayi tuzi batanze wabari bwabo barabuhereza nk'igisabisho kugira ngo basabire ubwo butumwa bwa Mariaton. Abana bariya benshi baritanze kandi mu buryo bwinshi. Nagomba kubakengurukira, tari jenda bakengurukiye ubwa mbere n'umukama bakengurukira. Ari jambo ryiza cyane gose Yezu atubwira ryo kengurutse. Agira ati ngo naho kizoba igikombe kimwe c'amazi ngo muhaye uwanje kuko ari uwanje, ngo ntikizogenda kitabazaniye impera. Yezu akatwereka yuko azi no gukenguruka ku kantu gatonya. Mwibaza igikombe c'amazi ntikirengana atakibonye igihe tugitanze mu rukundo. Hari akantu rero uwitanze canke n'uwatanze muri Mariaton, ego canke uwatanze n'igisabisho, watanze urukundo. Hari n'abaciye harya ku mastande ya Mariaton, utagira uti barafise ibintu bihanitse baduha, magabo bakahaca bakadutera umutima mwiza, bakadutwengera, bagatamba hamwe natwe. Biratuma abariko baratunganya Mariaton batumva ko barushe, batumva ko baremerewe n'uburuhe na stress, barayikora neza. Burya igikorwa kiri mu buryo bwinshi kandi abantu bakagisangira mu buryo bwinshi. Abo bose rero umukama arabakengurukira, ariko natwe kandi tukabakengurukira kuko n'ubutumwa dusangiye. Nkabakengurukira ku izina ry'isamirizi yacu, ariyo samirizi kandi gwanyu, ku izina ry'isamirizi yose, ku izina ry'umuryango wose wa Radio Maria Burundi. Nkagira nti murakama mukora ibikora inka, kandi ico mwakoze kuko ari umukama mwagikoreye, aheze azabasubirize mu ndumane, muheze namwe mubone ingene aheza akitwararika ivy'ubuzima bwanyu, ivy'imiryango yanyu, ivy'abanyu, eka ivyanyu vyose mubibone bisarwa n'uyo mugisha n'umuhezagiro mwagabanye mwebwe nyene mu gukorera umukama. Mu gusozera ngire nti iryo teka Yezu igeze kutubwira ati ngo bankorera datazobatera iteka. Iryo teka ryo gukorera umukama ryame ribatwikiriye kandi ryame ribatoka. Muheze mwame mutoshe mu nema y'Imana. Tugire Kristo.